bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro, reka ndabaramutse mvuga nti amahoro y'Imana naganze imitima yanyu. Nkuko mubibona muri kumwe na jewe Celestin Yaririzwa, nayo kuri kamera akaba ari Gatama Lowe. Uyu munsi turi ku munsi ugira gatatu itariki ya 6 ukwezi kumone canke Myandagaro umwaka 2025, aho turi neza na neza kwishengero rya Panekoti misiyoni ya Kayogoro, aho bafise ibikorwa bidasanzwe batanguye ku munsi wa mbere. Kuri uyo munsi wa mbere hakaba harabaye uruganda rudasanzwe kubungere b'amashengero ya Panekote hano mu Burundi, ahurikiye mu ishiramwe ry'amashengero ya Panekote mu Burundi Sepebu, abungere ba mbere n'aba kabiri ndetse n'abadamu babo. Kuno munsi rero ugira gatatu hakaba hatanguye uruganda rudasanzwe kuba pasteri bose bahurikiye muri Panekoti. Tubibutse yuko abashitsi batandukanye bavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Swede, mu Ubirigi, muri Kongo, muri Tanzania, mu Buganda, abungere ba mbere n'aba kabiri ndetse n'abapasteri bose hano mu Burundi bari muri Panekoti, bakaba aribo bari muri ruganda rudasanzwe. Bakaba bariko barahabwa inyigisho zijanye n'uburongozi ku bakozi b'Imana uko bakwiye kwifata. Reka ndababwire nti ku munsi wa kane ejo ku mugoroba niho hazotangura ibikorwa nyezina vy'igikorane rusange ica bose, aho kizotangura ejo ku muhingamo kibandanye ku wa gatanu kikazosozera ku munsi wa Mungu. Tubabwire yuko ivyo bikorwa vy'igikorane bizotangura ku munsi w'ejo, umunsi wa kane ku muhingamo, muzobikurikirana ikibiriraho ivyo bitangwa ni live ku mbuga za radio ubutumwa bw'amahoro ya Sepebo. Reka mvuge nti muragumana natwe, Imana nyina amahoro nibahezagire.